Itangazo ry'ibanki nkuru ya Repubulika y'u Burundi. Ibanki ya Repubulika y'u Burundi imaze igihe ibona ibimenyetso vyerekana ko igice kitari gito c'amafaranga y'amarundi isohoye atagaruka mu mabanki no mu mashirahamwe yo kuziganya no kuguranana. Ivyo bigatuma ibikorwa vy'amabanki n'amashirahamwe yo kuziganya no kuguranana bihungabana. Vyongeye haribonekeza ikena ry'inoti z'ibihumbi 10 n'iz'ibihumbi 5 mu bubiko bw'amabanki y'ubudandaji n'amashirahamwe yo kuziganya no kuguranana, bigatuma ibikorwa vyo kuriha ibidandazwa n'ibindi vyankenerwa no guhanahana amafaranga bitagenda neza. Mu ntumbero yo gutorera umuti izo ngorane, hisunzwe ingingo y'indwi agace ka 5 hamwe n'ingingo ya 26 n'iya 27 zibwirizwa inimero 1/34 ryo kuwa 2 Kigarama 2008 rigenga Ibanki ya Repubulika y'u Burundi zerekeye gusohora amafaranga no kuyasubiriza. Ibanki ya Repubulika y'u Burundi ifashe ingingo zikurikira. Bwa mbere, inoti y'ibihumbi 10 y'amafaranga y'amarundi hamwe n'inoti y'ibihumbi 5 zakozwe kw'igenekerezo rya 4 Mukakaro umwaka wa 2018 zirahagaritswe gukoreshwa kuva kuri uyu wa gatatu igenekerezo rya ndwi Ruheshi umwaka wa 2023. Harasohowe inoti nshasha y'ibihumbi 10 hamwe n'ibihumbi 5 zakozwe kw'igenekerezo rya ndwi Munyonyo umwaka wa 2022 zigatangwa gukoreshwa kuva igenekerezo rya ndwi Ruheshi umwaka wa 2023, ni kuvuga uno musi nyene. Haratanzwe ikiringo c'imisi 10 kizorangira kw'igenekerezo rya 17 Ruheshi umwaka wa 2023 kugira ngo abantu bose bafise izo noti zahahora z'ibihumbi 10 n'iz'ibihumbi 5 zakozwe kw'igenekerezo rya 4 Mukakaro umwaka wa 2018 bazobe bazihinduje babicishije ku makonti yabo yuguruwe mu mabanki no mu mashirahamwe yo kuziganya no kuguranana. Abadafise amakonti mu mabanki no mu mashirahamwe yo kuziganya no kuguranana barasabwe kuyuguruza kugira ngo bazoshobore kubahiriza ico kiringo. Inoti z'ibihumbi 10 hamwe n'iz'ibihumbi 5 zakozwe kw'igenekerezo rya 4 Mukakaro umwaka wa 2018 zizobandanya zikoreshwa gushika ico kiringo c'imisi 10 kirangire. Kuva kw'igenekerezo rya 18 Ruheshi umwaka wa 2023 izo noti zizoba zihagaritswe burundu gukoreshwa. Inyuma y'ico kiringo c'imisi 10 gitanzwe, Ibanki ya Repubulika y'u Burundi ntizosubira kwakira no kuvunja n'izindi noti z'ibihumbi 10 n'iz'ibihumbi 5 zasohowe imbere y'igenekerezo rya 4 Mukakaro umwaka wa 2018. Muri ico kiringo c'imisi 10 catanzwe, kubitsa amafaranga ayo ariyo yose ku makonti mu mabanki y'ubudandaji no mu mashirahamwe yo kuziganya no kuguranana bizokorwa uku gukurikira. Ubwa mbere, abantu abo ari bo bose bashobora kubitsa amafaranga atarenga imiliyoni 10 muri iyo misi 10. Abantu abo ari bo bose bashobora kubitsa amafaranga atarenga imiliyoni 10 muri ico kiringo ku makonti yabo mu mabanki no mu mashirahamwe yo kuziganya no kuguranana. Amashirahamwe arekuriwe kubitsa amafaranga atarenga imiliyoni 30 ku munsi no kuri buri konti. Uru rugezo ntigwerekeye amabanki y'ubudandaji, ishirahamwe ry'amaposita mu Burundi hamwe n'amashirahamwe yo kuziganya no kuguranana. Amabanki y'ubudandaji n'amashirahamwe yo kuziganya no kuguranana ahamagariwe kwakira abenegihugu no kubahindurira ku buntu inoti z'ibihumbi 10
n'izi z'ibihumbi 5 zahora zikoreshwa ku gitigiri c'amafaranga atarenga ibihumbi 100 ku muntu ayazanye mu minwe. Ibanki y'ubudandaji canke ishirahamwe ryo kuziganya no kuguranana rizobirengako rizohanwa hisunzwe amategeko. Amabanki y'ubudandaji n'amashirahamwe yo kuziganya no kuguranana ahamagariwe korohereza abazoza kuhinduza inoti z'ibihumbi 10 n'iz'ibihumbi 5 zahahora mu gushira mu ngiro iyi ngingo y'Ibanki ya Repubulika y'u Burundi. Amabanki y'ubudandaji hamwe n'amashirahamwe yo kuziganya no kuguranana asabwe korohereza abantu bafise izo noti z'ibihumbi 10 n'iz'ibihumbi 5 zahahora mu kuyabitsa ku makonti yabo canke mu kuyahinduza hisunzwe urugero rwashinzwe muri rino tangazo. Birabujijwe ku muntu uwo ari we wese canke kwishirahamwe iryo ryose guhindura izo noti ku mafaranga ari munsi y'igiciro cazo. Mu korohereza abasanzwe bafise inoti z'ibihumbi 10 n'iz'ibihumbi 5 zahora zikoreshwa basanzwe baba kure yaho amabanki y'ubudandaji n'amashirahamwe yo kuziganya no kuguranana bisanzwe bikorera, Ibanki ya Repubulika y'u Burundi izorungika abakozi bayo gufasha hisunzwe urugero rw'ibihumbi 100 ku muntu nk'uko biri muri rino tangazo. Amabanki y'ubudandaji hamwe n'amashirahamwe yo kuziganya no kuguranana asabwe gutunganya ibikorwa vyayo hubahirijwe izi ngingo, bitagenze gutyo uzobirengako azohanwa hisunze amategeko. Abajejwe intwaro n'umutekano bahamagariwe gufasha no gukoreza abakozi b'Ibanki ya Repubulika y'u Burundi bazoba bari muri ico gikorwa co guhindura izo noti zasubirijwe.